uwo munsi kuri New Agena mu gatondo sanga Harmonize, Rayvanny na Mavoko babasohoreye amasakoshi hanze babirukanye man. Urumva? Sinzi ko buriko murantahura ino nkuru bisaba yuko ugendura yumviriza gake gake utahure kubera ko biraza gusaba yuko umviriza ukuntu nagenda tangura inkuru gushika ku musozo. Ico gihe ndibuka yuko narabonye Mavoko, Harmonize ndetse na Rayvanny babasohoye Rasta bari hanze n'imizigo dusakoshi ndavuga ati abane babasani bo muri WCB bari hano. Urumva ico gihe barabasohoye kubera ko amahera ya hotel yari yarangiye hari hasigaye umunsi umwe kugira bagira iki basubira inyuma. Rero baca babasohora hasigaye umunsi umwe kugira basubira inyuma. Ico gihe baje 2016 mu Burundi yari Rayvanny, Mavoko na Harmonize. Ico gihe bari muri WCB. Ico gihe muri 2016 ukuntu vyagenze kugira uwo munsi umwe usigaye kugira basubira inyuma babasohore muri hotel. Amata asumira harabuze amafaranga yo kuriya hotel ku bantu bazanye nde abo basani bangahe batatu bari muri WCB. Ico gihe ukuntu vyagenze uwo woba wifuza gushaza cyane kubegwa karibu cyane muri Red Velvet dugukorere izo service kugira ushobore gushaza no kubegwa. Dusanzwe dukorera kuri Avenue de la France kuri building bise Bicor. Musanzwe muyizi iyo building neza na neza ikaba iri hafi ya Mutima Bar. Dufite service nyinshi zitandukanye muri Red Velvet: makeup, manicure et pedicure. Dusanzwe ndetse dufise n'amaperike atandukanye y'ubwoko bwinshi butandukanye ndetse n'amabara atandukanye. Ushobora kuza ugakota iperike wishakiye, ushobora kuza bibaye na ngombwa ukanayigura ukayitahana mu rugo burundu. Dusanzwe ndetse dufise abakwafere bavyigiye hanze y'igihugu, abakwafere bafise uburambe muri kano kazi ndetse bamwe bakoze za South Africa. Muri Red Velvet rero dufise byinshi byo kubakorera, dufise service nyinshi zo kubakorera kugira mubegwe. Wa wifuza gutwista dread zigasa neza cyane, karibu cyane muri Red Velvet. Mushobora kuduhamagara kuri ino nimero ikurikira kumbure kugira mushobore gusaba umwanya cyanye wifuza ko banagusanga mu rugo bakanahagusanga. 66 30 74 90. Izo ni nimero mushobora kuturondera ko muri Red Velvet. 66 30 74 90. Ahama service zanyu zikagenda neza. Karibu cyane, murakoze. Yes, ndaramukije abakunzi ba Star TV imva mukagenda ziko muri benshi mudukurikirana ariko kandi ndetse mwana dukunze. Of course munadukunda n'ibikorwa byacu dusanzwe dukora. Yatariko turakora cyane tutakoze ivyo bikorwa kumbure ni mari no kutumenya. Amazina nje ni Star Boy the Ship, Mr Recorder, Mr Meat, Mr Kimararungu, Loving Town, ubeshi umukozi wo munzu, Mr Fashara fashije, Mr Adonke ya Sharpman, Land in the Jungle, Dollar Boy, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa. I like support everybody in our country. Love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Avant de gagner la guerre extérieure, vous devez gagner celle de l'intérieur. Tu gagnes à l'intérieur et puis à l'extérieur c'est après. Et nous tu gagner à l'extérieur ariko à l'intérieur nyene twashoboye kuhagera tukashora kuhagera kwera ko umuntu amaze gufata buno Burundi bwose bivuye no kubikorwa byiza yakoze cyane ariko arakora. Nibaza yuko ubufasha ikintu kizima, amaraso yawe niyo ubufasha igihugu cyawe cyakwibarutse. Ba wacifati ukavuga ati iki ni cyanje kabisa. Ahandi je nyene nta numwe dusangiye muri bino bintu. So neza na neza ndi muri NB novuga ko ni maison de production, maison nziza cyane, meze neza cyane muri kano kanya novuga ko iri kwirakora ibikoni nkana cyane irafasha aba artiste bakomakomeye. Ariko amakuru ndakuzaniye atandukanye neza na neza na NB production cyanye maison isanzwe ikora production kumbure tuza kumenya byinshi bitandukanye. Ariko nagiriwe bako ryo kwagera nka Star Boy the Ship ndetse ndi kumwe na Star TV. Ariko murabizi je iyo nicaye ndi jenyene bafise ibintu byinshi shaka kuvuga, bafise umubabano na cyane shaka kugaragaza canke zimwe mu mpanuro mba shaka gutanga canke bamwe mu bantu banifuza gukoma kugira bagabanye ivyo barimo canke bareke ivyo barimo. So uno musingira nze ku nkuru novuga yuko namenye nibuka na 17 ans 16 canke 18 gutyo. MC Amiproni we yabesha avuga ngo Harmonize ndetse na Mavoko
ari kumwe na Rayvanny. Amipro yavuze ngo waje 2018 oya warabeshe musaza. Warabeshe kubera ko jewe ico gihe muri gifise 17 16 guco 18 sinibuka neza. Hari muri 2016 niho haza umuririmbyi Harmonize ari kumwe na Rayvanny bari kumwe na Mavoko kandi ico gihe bari muri WCB. Ico gihe je kora ko navuka isororezo hari ukuntu nari mu rugo ndamanuka nyene kuja kuraba bajama banje baba hampande ya New Agena. Abantu muzi isororezo murazi hotel bita New Agena iri munsi yo kwa Buyoya canke iri munsi etage bita kwa Buyoya, yari ya Buyoya sinzi ko bukiri ya Buyoya canke atayidandaje. Murabizi ko umuntu agira amazi ashaka akadandaza canke akareka hano bita kwa Buyoya. Mwese sinzi ko muhaza isororeza hejuru tujiste uduzo hari ahantu hari ikizu bita kwa Bunyoni kiniki tusa munsi rero yo kwa Buyoya hariho hotel bita New Agena. New Agena rero ni hotel jewe ndi muri mfise 17 narahatembera kubera ko hariho na piscine twaraja kogayo. Rero ico gena nagiye kuraba bacuti amande ya New Agena. Sasa kirage Harmonize bari bafise turirimbo twa basoye kera kandi twari tunaryoshye kandi twari tubazi ko ari abantu bakaze. Uwo munsi kuri New Agena mu gatondo sanga Harmonize, Rayvanny na Mavoko babasohoreye amasakoshi hanze babirukanye man. Urumva? Sinzi ko muriko murantahura ino nkuru bisaba yuko ugendura yumviriza gake gake utahure kubera ko biraza gusaba yuko umviriza ukuntu nagenda atangura inkuru gushika ku musozo. Ico gihe ndibuka yuko narabonye Mavoko, Harmonize ndetse na Rayvanny babasohoye rasta bari hanze n'imizigo dusakoshi. Ndavuga ati abane babasani bo muri WCB bari hano. Urumva ico gihe barabasohoye kubera ko amahera ya hotel yari yarangiye, hari hasigaye umunsi umwe kugira bagira iki basubira inyuma. Rero baca babasohora hasigaye umunsi umwe kugira basubira inyuma. Ico gihe baje 2016 mu Burundi yari Rayvanny, Mavoko na Harmonize. Ico gihe bari muri WCB. Ico gihe muri 2016 ukuntu byagenze kugira uwo munsi umwe usigaye kugira basubira inyuma babasohore muri hotel. Amata asumira harabuze amafaranga yo kuriya hotel ku bantu bazanye nde abo basani bangahe batatu bari muri WCB. Ico gihe ukuntu byagenze uwo munsi umwe wari usigaye kubera ko ico gihe abantu bakora neza bazaguma bakora neza. Ndibuka ico gihe baza hari umujama yapfuye bita Mafia ari n'uwo bita DJ Big Ibra wo mu Buyenzi sinzi ko mumuzi. Mafia ico gihe yarifishije arigwaza kubera ko ico gihe Mafia yari inoti nyinshi bisigura ko niyo mpamvu barihiwe tike yare retour ni barihiwe tike. Rero Mafia ico gihe yarirabishije kuko ico gihe sinari bwinjire muri entertainment neza ariko nari umuntu urazi ko n'umuvyeyi wanje yaravuze yuko je nari umuntu nkunda ibintu byo kugira amanalize iki niki. Ico gihe Mafia mujama bita Mafia nuwo DJ Ibra bari muri organisation ariko uwo mujama yitwa Mafia yarifishije arigwaza amera nk'umuntu yaravye kugira inoti yariye ntayibazwe. Sinzi ko mumwibuka nyakwigendera Mafia. DJ Big Ibra muramuzi we yari umustar ico gihe muramuzi. So rero bimaze kugenda uko harariwe amafaranga ku buryo umunsi umwe usigaye kugira basubira inyuma basaza barabura amafaranga yo kuriha uwo munsi. Ibaze abastare nk'abajya tuko turabona no munsi amabege yabo ari hanze babasohoye nk'imbwa. Niyo agenda ico gihe yari ikaze kubera ko yari ikiza yari ifise piscine ikiri propre imeze neza hagaragara neza uko bitandukanye n'uno munsi. Ico gihe mwibaze ko byagenze gute? Hari muri 2016 Amipro reka kuducanganya uri muri ba bantu babesha imyaka akaca avuga ngo ni bya 2018 byari muri 2016. Oya akuducanganya sinari bwinjire muri entertainment neza ariko njye ari umusaza nanjye mu bintu byo gukora analyse. Ico gihe ndibuka ko ikintu cyaciye kiba kwera ko inkuru narayibandanije ndayirondera ko amakuru ndagira iki ndamenya buri kimwe cyose. Uwo munsi wari usigaye Natasha ngenda banka yaciye afata Mavoko, Harmonize uravyumva na Rayvanny abatwara kuri Hotel Club Dirake kurarayo. Abatwara kuri Hotel Club Dirake baharara ku buntu. Uno munsi kuri Hotel Club Dirake hariho hotel ushobora kuraramo umunsi umwe kari $300 umunsi umwe.
hariho niya $500 niya $1000 urumva aca afata abo artiste batatu bari bavuye muri WCB abatwara kuri Hotel Club de Lac Tanganyika baca kurarayo kuri yatike y'indege kubera ko atari mu retour Natasha cyafata yongera arabarihira indege basubiza muri Tanzania nije tuma namanda babwira gukora icyiza gikora icyiza wirenganire muga nk'ubu ugiye ukababaza muri Tanzania Harmonize na Rayvanny nabavuga ivyo bintu byababayeko Rayvanny n'umusara afise amafaranga aba Tanzania ntibashima barabakorera ivyiza abantu hariho nasho heruka kuba ngaha ya gospel sishimiye kubivuga mu Tanzania yabakubise ku ntoki miliyoni 100 bamutuma intebe 200 agakota 10 yababwiye mi Burundi naijua pale Burundi ni kwetu napajua Chibitoki Kamenge akajifanya mjanja Batanzania ni bataperi sana rero ndatangazwa ukuntu Natasha bakoreye ico kintu kitari bwavugwe kuri social media uno munsi sinzi ukuntu niyumvire kwera ko Jeke raro ukuntu nari mfisikaye naze ndandika mu tuntu kandi bukati ino nkuru negezwa kuyivuga ino nkuru negezwa kuyivuga umuntu atari itaba Imana bizuzobivuga yarapfuye ngo umva ngo yarakoze ibi ico gihe Natasha yabaye obligé yo kubarihira indege bose ari batatu Rayvanny ni mumuzi Harmonize ni mumuzi Mavoko ni mumuzi ico gihe bari muri WCB bose acha barihira indege basubiza inyuma ico gihe harabaye bujanje kwera ko concert amahera yose bari bategekanije yo gushira muri iyo concert uyu Max yagiye arakubita inoti aba ba DJ Big Ibra bose bagenda barajya inoti urumva ico gihe harabaye akajagari gushika kuri no munsi ndiko ndiyumvira ati burya umuntu akora iciza kuva nyina kivuka kwera ukivuka ari gihe utafise ubushobozi bw'amafaranga menshi ukavuga ati reka nkore kino ciza kimeze guca kwera ko nibwo bushobozi mfise ibaze Natasha kacafata umunsi wa nyuma akabatwara muri hotel ku munsi iri wa $300 indi iri ha 500 indi iri igihumbi acha batwara kuri Club de Lac barajyama amato asumira hari umuntu yari agufiye Natasha yavuze ati wewe usanga wow savuho murafasha cyane arababwira ati jewe yo ntanze Imana irahezagira nanjye nkaronka so rero aho naguciriye ku mayange en general umunsi nashatse kubivuga mu buryo bwiyaguye nzicara hano ndabivuge aba superstar bo muri Tanzania Harmonize na Rayvanny barafashijwe na Natasha ngenda banka kandi koko nubu uwonya arabarenze kuko Harmonize na Rayvanny nta mafaranga barusha Natasha ngenda banka ivyo tuvyemeranye kuko nahantu Diamond Platnumz yo kwicara ivyo yo konsoma na Natasha yoza akakonsoma nibirenze ivyo Diamond yakonsoma Natasha afise amafaranga menshi cyane so rero umutima wo gufasha so uno munsi gusa yabikoze kuva kera urumva ko jewe sinari bwamenye ibintu vya entertainment cyane ariko nari umuntu ndavyinjira mu gake gake ano makuru ndabahaye abantu muri ko murakora ibituri mu rungano rimwe ntavyo muzi kubera ko mwebwe sijuye muri kuja ma entertainment sikugani jewe nayijemo kuva kera mugabo nubwo ntari bwatangure official so rero nuko nibaza ko abantu bari muri no entertainment muri kano kanya ari byinshi batazi rero Natasha amaze gukora ibyiza byinshi bitandukanye jewe umuntu agiye hari nzomuvuga ni yapfa ndamuvuga ati yarakoze ibi ariko narabivuza akiri muzima kubera ko je numvuga narapfuye ngo hari ibyo nagukoreye uzoshaka ubireke ndiko ndabivuga ubu nyene kwabuze yuko nagukoreye ikizi ukaba utari kuranshimira nimfa ntuzunshimire ntuzonshimira mpfuye wanshimiye ngi hari nkiri muzima so rero Natasha ngenda banka sha yakoze ibintu byiza kuva kera kandi ndabibutse ko ari kumutora muri Tamani Africa Award uraza gushira link muri commentaire ya Tamani Africa Award Hamaden uciyinjiramo maze kuyinjiramo nyenda kubwira ukuntu bigenza nabonye ubusanzwe akorera hano ari hano ndamuvugishe gato kwera ko turi muri studio dukeneye kwifasha aba artist turi muri studio dukeneye ko ifasha aba artist na cyane mwebwe mukiza kabisa muze babakorere indirimbo zifise quality zimeze neza cyane kwera ko NB studio imeze neza cyane ikora produit nziza cyane
Ankoro iri ahantu hameze neza kujya mbere mu Nyakabiga kwikaburimbi rica kwa mabisi ucubona etage nshasha murabizi ni bakura amaplan mashasha barabiriya bizo vya kera uzogenda mu Kamenge muri studio usange uri kuraririmba nibati riravuga ukimva ati none ariko bashiramwe ibiki ega abantu mama bakoze imiziki kwa tutaba tubizi jari umujamanzi yakoze indirimbo Town ndumva mahoni imodoka bipi kubera ko yagiye muri studio ahantu ntihazibiye nyene neza mugabo uri kurumviriza utari umunyamuziki wumva umenga nakantu yashizemo kakarongo kumbe yarakaretse abantu tuba twumva tukaca twumva kariko so rero uraza kuja rero kuri Google andike Tamani Africa Award umaze kuyinjiramwo ivyo baca bakuzanira ni baca bakwekana handitse start voting ucifyondako uyifyonzeko ucuduga aza kubona ahantu handitse Litme of the year ucifyondako umaze gufyondako ucubona indirimbo ya Natasha yanditse ko kure by Natasha ucuja ngaha hereza yanditse vote ukacuvotinga ukacugira continue voting ukabohejeje kandi nabonye umengo uratora n'akarenga 1 2 3 5 kane ukuduga so tumutore bwira ashobore gutahukana ko gashimwe kandi ndizeye yuko tuzogaterwa tukakazana kabisa mu Burundi so rero tukora imiziki myiza good quality jewe ahandi nibaza ko ntaza kuvuga ivyaho ariko nibaza dufashe umwanya tukavugisha usanzwe ukorera hano ni studio nziza kabisa imeze neza nta kibaye sa neza of course nibaza yuko dushobora kuganiriza ugukorera hano kugira tubwire byinshi bitandukanye rero nariko ndakubwira rero ivyo vyiza vya Natasha sivyo atanguye uno munsi yamye abikora kuva kera ariko ikibazo ni kubera iki tuzobivuga yagiye bisa tubivuge akiri ngaha rero twakire GS producer icare hano ncara ngaha kugira kumbura tuganirize byinshi about this studio kugira tumenye byinshi bitandukanye karibu ngaha umusaza n'ubu nyene abakorera amabit abakorera imiziki myiza mumbabari uno munsi nari nitije kwanza intebe kugira mvuge mugabo rero wa muntu ntashobora kugenda ahantu mveyo kimwe kubusa urandabira ko iyi iriko irakora sawa imeze fresh so ababwiye ati abaririmbyi mukiri bato abaririmbyi mufise indirimbo nziza abaririmbyi abari bo bose hariko harubakwa ama studio akomakome rero no munsi nagiriwe ibakwe nembera muri zimwe muri studio zimeze neza cyane reka tumuganize umusaza umeze neza brother amahoro cyane namwe GS on the beat yeah nyubatamo kabisa yeah umvise iroge bwati ko uvuga gute ko kora mahiti kora mapi indirimbo tuzokumvamwo ko niyo mumaze kumva zo yakorewe hano yeah muri NB kabisa ino ni studio nziza cyane ni na studio navuze ati iri mu kibanza gishasha kubera ko abantu bariko barubaka plaza ishasha inzu ziba zimeze neza na cyane ko ukuntu bazubaka hejuru nako ziragufasha ufise studio kwera ukuntu mubatsi umaze kubaka iyo yaba hari ko hari amabati ngaho byo kugora muga kwera ko urabona hari betone aba hameze fresh ino studio imaze umwanya ungana gute kumbure iri kwirakora canke iri official ikindi kibazo kano kazu kamaze mu gihe kingana gute kumbure twumve ko kumbure n'uburambe ko buhari ubwa mbere na mbere ndabashimiye kubona mwatugendeye The Star Boy ku mazina yanjye banyitwa GS Beat hanyuma iyi ni NB record iramaze igihe kitari gito ikirakora mu Nyakabiga twashitse raciye nk'amezi nka 5 urambajije ikibazo kivuga ngo mbe umaze igihe kingana gute ukora tumve ko bise mu burambe jewe umuziki nawo utanguye nkiri umwana umuvyeyi wanje antwara mu mashure nani waciye muri eglise no muri babandi batoroka muri eglise nusi ndatoroka niyo ndi uracyari umwana mu rusengero mugabo impano Imana ivuga ngo ingabire zanyu nizoki zobutunzi bwanyu mugabo nikizobuza yuko nkora hiti nkora beat iteye ubwoba
naho zoba ari Satubi naho zoba ari Fizo bose baravuga ati yuko ntibora bishika kumbura abantu bakijijwe kubera ko dukijijwe ubutandukanye akaza kubwira ati kubera ukijijwe buriya no gukora n'imiziki yise ntabwo ari vyiza abantu bakijijwe ugasanga barabaye tubite gute barabaye aba esclave kuntu kuburyo yumva umenga ntiwokora ikintu cyo kwisi kandi ukijijwe. Hari abantu benshi bamaze kuba imbohe y'ama donc sinovuga ngo ni imbohe y'amasengero novuga ngo ni imbohe y'ibyagezwe ukuntu kubera yuko Imana imaze kuvuga ati ingabire yawe nibwo butunzi bwawe iyi ngabire nkoresheje nizofasha guhimbaza Imana mukomenya yuko nkorera Imana kandi yampaye ingabire ndayikoresha mu gufasha abantu gukorera abantu voilà rero ntigisigura ko ntazosenga imisi yose nzose iyo byose ndasenga gati Imana wakoze kumvyura bagize iki binabaye ngombwa na Dimashi ndagenda kuvugiriza Imana usanze uvuza manuze ya mainstream nyene y'umuziki jewe zose urazivutura yashe byose ni twende ingoma uravutura gitari piano ingoma nico kintu canje dabo indimbo yiwanje uzosanga iri for ku ngoma cyane ku ngoma mbere n'ibindi bari fresh gusumba mugabo ikintu ca mbere mperako ingoma ariko numva shaka kumenya itandukaniro ry'umu producer novuga ko asanzwe avuza cyangwa azi kuvuza izo instrument n'umu producer usanga atazi kuvuza izo instrument kubera ko bariho mu Burundi kandi benshi cyane benshi gose ubona itandukaniro bari rihe kuri ya muntu atazi kuzivuza aza kugira ikibazo he atazi kuvuza ziriya instrument ikibazo cya mbere aza kugira ni dépense y'amahera kubera ko arondera umuntu amushiriramwo bya bintu agataye kandi kugira uze kuronka ya produit wifuza mu gihe watera ubyivugiriza biragoye hari ngiye bikuvugiriza uko udashaka avuga ati nta kundi yakanemere ko namaze kumuriho duhera nta kundi ikindi naco ntazobikora nkuko abyifuza ico cyagene ko ndavuga kubera yuko jewe uko nza gukora ikintu nta undi muntu azoshobora kugisubiramo uko nagikoze ni jewe nyene tushe bari produit yawe tushawe hari n'umuntu avuga ati jewe ntumvise mu yatushe yiwawe sinzemera bisigura ko kuri uno mwanya kuri wewe GS Beat nk'uri mu producer ushobora gukora urazi kuvuza gitara gwe kugira ati ngushiremo agatara gapiano usomwe si babiri wamakoranye na benshi kuko murambona ba producteur bamwe uzumva ngo ahamagaye umuntu amushiramo ngo agatari ikina batomboreye ko cya mbere nuko je mbasanzwe ndi mu producer kandi ndabizi uzi no kubivuza uvuga ati iki kintu si sawa iki ni sawa hari ama collaboration menshi urakumva indirimbo isohoka mbwa ntumenye uwayikoze n'uwakoze beat magize kimugabo ukadosanga indirimbo irimo abantu benshi ugasanga je ndimwo nije narayikoze na beat mugabo uzokumva mix master yakoze uyu essentiel kazima bugari babwaciye voilà je ndakubwira ati ubugari buraboneka buri nyereka ubugari ama NB record ikinjira ikintu nanje nkashikirwa biba byiza cyane gusoma ndavyumva kubera ko buriya harige umuntu bujyanye kuzana umuntu agushiramo ikintu uzi byo ufuma kubera kuvuga ati je bisakazi kenshi ngushiremo ikintu kuko uraza control uvuga ati nama ndabibona kuri D1 bamukoreye muziki kubera ko asanzwe azi kuvuza ama instrument acayicarana agahindura ibintu bye ngo wapi sindavyemera ukavuga ati ndi kumenya birakaze kumva kivuga ati nico ciza cyo kuba uri umuntu uza kuvuza ama instrument biragufasha nico gituma n'abantu benshi baririmbye turabahanura baze bariga kuba hafi y'abantu bazi umuziki cyane yafasha bisigura ko rero kuri mwe gusanga muzi kuvuza ama piano iki n'iki ntago biri essentiel ko mutereshaje utuntu tumwe mushira ama produit twebwe je nka jewe ingene nkora umuziki ni jewe wose kiretse ibya ibintu tugura ku ma réseaux sociaux ati ikiye ndagikeneye nico kiri ku mwanya mugabo tubushizo kwa Marinde GSP hari ukuntu abantu bakunze kurekera bavuga ati kumbure nawe twumva interano yawe narigeze koresha iganiro Jibo aragira icyo kivuze ko nabandi hari ikintu abantu bakunze kugaruka ko bavuga ati mbega nta kuntu twokora umuziki yamwumvise wumva ati ni made in Burundi koko tutiriwe turakurikirana mbo aba Nigeria ngo bakora afrobeat kuca ugasanga umuntu yasohoye umuziki kabisa uwushize mu icongereza ukumva umengero mu Nigeria mugakora ko bayakoresha ikirundi bavuga ati okay ari ikirundi mugabumvirije beat ugakwita mu icongereza bivuga ati ahantu yagakwiye quelque part hari abantu rero bakunze kurekera bavuga ati nta kuntu two create made in Burundi umuziki ubumvise uvuga ati
harimwo amayaya harimwo iki ndumva tusa mukagenda basi muramixa kumbure hagaragaremo utuntu umenga turi mu Burundi. Je nibaza yuko ico oye kubw'iwacu nta numwe atagishaka kubera yuko igihe nzokora hiti imwe umuntu azoyumva ari hanze akazokumva d'abord ati ari hehe ari mu Burundi nuko d'abord ni ikibazo kiva ku baririmbyi bacu icambere na mbere kuko jewe ndicaye ngahaye produit nza gusohora niyasira yuko ivyo nkoze uno munsi ejo bitazoba bisa n'ivyo nakoze uno munsi iterambere mu byo ukora byose rero nka jewe producer mbafise abantu imbere abantu b'idonongo baba bahari barakora imiduri ikembe baba bahari rero mu gihe umuririmbyi ashoboye kuronka uburyo bwo kuriha ayo mahera y'ivyo bintu turi tayari kubikora voilà rero produit yose cyo twitwa ama projet n'umuntu d'abord nyine yabanza kwiha agaciro voilà hari kintu numvise ngo uzamba umuririmbyi ngo araza akakumvisha produit bwana ngo ndayikene ngo nkiriya ngo urabona ngo ujya Diamond nshaka kugira ati umuririmbyi wari we wese wumva ingoma wiwanje ngo ndayishaka nkuko nyene basi agashaka kukumvisha ko yokora basi ko wokora nk'ivyo ashaka oro wewe uri mu producer urashaka kumubwira ati bivanye na lyrics z'indirimbo yawe canke bivanye n'ukuntu waririmbye ndaguhaye beat imeze uko byo basaba gusumba ukonye uriko uravyifuza ugasanga umuririmbyi aragera ko bije ngo bana wikubise uko basi akagomba gukopya ariko bitari bukunde abaririmbyi benshi ubu nico kibazo bagira kura yuko barumvira cyane ngo amabiti yo kuma social media rero abona ntuzeya yagize uko mugace nyasi nashaka gukuriya copy ijyanye mugace nabwo turazi jiyo ni jewe sinzo kwigira asa nabariya ntegeza gushiramo ikintu ciwanje n'umuhazo yumva nimba yakoreye kwa naka n'uyu kujya bene wacu imbare bajibu Joel bande uzotegeza kumva amakano kiwiye kabisa hari cyo ubusaba ku ba artiste kuri no munsi kumbure bo bakeneye izo services zawe reka ni service kumbure nubwo baziriye amafaranga kubera ko mudahari nibaza ko batokora umuziki hari cyo bakeneye ko muri no mwanya kumbure utari bwaronka ukivugira ku ba artiste bariko barakora ku ba artiste bariko baraza cyane abakiza ni bafise ingabirano ziteye ubwoba kuko twe nitwaje ko bagiye legend donc barubatse izina baramaze kugenda mugabo abantu bariko baraza niko baraza ibintu bishasha niba peti ushobora kubona azanye ikintu cyumva none uyu muntu kumbe ngaha mikatira hari ya peti benshi nzi usanga bafite impano binyigeje mu makaritier akarondera ubwo buryo akabura mugabo ikintu nkunda guhanura abantu benshi cyangwa abantu bangahe ndakunda kwabwira iyo ukoze audio uze uribuka ukora nande video ibe ntoyi kuko abantu bo barakunda kuraba gusumba kumviriza rero genda ufumukwe n'agacarenje uri abantu bagufasha bangahe donc kujyaye tuzi yuko abantu bamye bafite umutima wo gufasha naho uzokora gute naho uzogera gute nta muntu n'umwe ashobora guhindura umutima mwiza wawe iryo bangaze kandi umutima mwiza singeso biga mugaye ingeso mbura ashaka kuyiga kabisa genda n'uwica umuntu ugasanga nawe byageze urisha cyangwa na Imana yakuremanye umutima wo gufasha uzokwamufasha n'abazokudekonera uri gumye bikarangira aho baje murati baguma kudekona muga gumukora kiretse ko ingeso yo kwiba kabisa urayiga cyane n'abasuma usoma mutse ujanye n'umusamba usanga yabikwigisha mugabo umutima mwiza utawufise byo kugora ko umwigisha umutima mwiza ntawo biga n'indema batera mu rushinge si ibintu bagira iki oya nuko so nibaza ko ku bantu bagomba kuza hano canke bifuza kuza hano ku ba artiste na cyane nibaza ko musanga muragira ntuzenya live recorder ku recording ama live y'abantu iki tusa nibaza ngaha byose ko tubikoreraho byose birakorwa hari ukuntu bagira semi live bakayikodinga ama semi live kene semi live muraza tukapukana tukarikodinga birahari byuma nta kibazo kabisa nuko nibaze ko abariko baradukurikirana iyi niyo service nabazaniye kuri no munsi turi muri studio nziza cyane kabisa nukuri n'ahantu ha VIP nkuko nabivuze kuko studio iraguha umuziki mwiza bivanye n'ahiri kuko naje gukorera studio ahantu hari urwamo nabwo uzokumugwamo sinzi ko abari sample bawemeye gushiramwo navyo nzi wallahi
narumvise simbavuze ko numvise inuze nyiho ni imodoka kimwe ati none iyi ni sample canke yari ahantu hari urwamo rero je kenshi ngunda kubwira abantu iyo umuntu yubatse izina defo yihinduka karite ya bacumvise mvumenga ni sample yashizemo ngo ni sample oroki hariho amadefo kandi nimbo nyinshi zifite defo nizo zirengana ya ziriho nyinshi je nama numvise ku mutima nk'icara ati ni sample cyumve none iyo honi yaje mu gute nkibaza ko ari akantu yashizemo tiyo sifri yaje mu gute basi so nibaza ko rero abantu mushaka gukora imiziki abantu mwegereye mu Nyakabiga aho baba artiste urazi ko aba artiste mukunda kurara mu studio aha bica bikorohera kabisa abari mu rugo abantu bo mu Nyakabiga mu Bwiza hariho hose urumva ko ari ahantu tujiste munsi ya Skepes kuri SOS iri shuri ku ikaburimbo neza na neza kujya mbere mu Nyakabiga iri kaburimbo rica ko amabisi ya Nyakabiga vuye town ugikata mu ikorosi gusa uvuye muri Avenue de l'Université winje mu Nyakabiga ucibona iketaje munsi hariho alimentation bisigura ko baba artiste mwa muri ko murangwa nakantu mu ijoro munsi muca mukagurirayo mugakora umuziki wanyu umeze neza so baza ari benshi cyane sinzi ko hari ikindi kintu gitandukanye n'ivyo ukora ariko abandi badakora kumbure wewe uvuga ati bino bintu jewe vraiment ndiyemera ndakaze kumbure uzoza bino bintu azobironka mu buryo vraiment buri full kabisa kumurana ariko adukikana bumva ati ninaje hariya aya muri ya studio muri NB studio hari ibintu nzoronka bitandukanye n'ivy'abandi nubwo byo babihara abandi baba bifise ariko tukumva ati muri NB studio murakora ibi tusa kuko umuntu wese afise product avuga ati je produit yanje imeze guca kumbura aba artiste ariko baratwumviriza hari gaba bashaka kumenya ati mbega muri ya studio qualité niza heza kumbure tuhagere cyari karite umuntu ayumva amaze kugera mu kibuga boje nibaza yuko apare y'ivyo naho donc itaramenyekana cyane ngigende ngishike ku bantu hari indimo yishi zakozwe zizwi zakunzwe mugabo udashaka kumenya ngo ni naka yaziko cankende mugabo hari nyinshi cyane kintu gihari twisangije nuko jewe natandukanye n'abandi bose kuko jewe ushaka producer ngo murate by'imiziki ikaite ya mbere twebwe rero dukorera no kunyarutse ibintu ugasanga umusane ngaguma gutelefone umuziki wanje uri ico ni cya hano muri NB record gusa urazi ko yongeso mbi bayifisha yongeso irahari ubwo rero ni yangeso nyene tovyitwa nugizi bwa nabi kora yuko ikintu cya mbere kizo gutesha ubwizigirwa ku muntu no gutevya ikintu ciwe ikindi cya kabiri no kuntu umuyaga igihe utazobuze kuyaga naho woba hiti gute ndavugira imbere yanyu naho woba hiti gute ubustare ni guhuza n'abantu bose ni kuyaga n'abantu bose kutidoge umushaka kuduha contact zo muri NB kumbure sinzi ko ibijanye n'amabeni bazo mu artiste araza mukavugana n'ibisabo mu artiste araza tukabiheza beni fresh nama promotion zo guma ama promotion numvise ngo muri promotion kwe bo murabatamo kabisa so bahamwe bwe mukiza n'abandi bakigira ukoze numva project zenga zibiri muramutamo nyene voilà ukoze zibiri zitatu turavugana bwa ati wewe reka wewe uri umukiriya wacu deja ni uduzana n'abandi kabisa tanga contact za kumbure nimba mufise na platform sinzi ariko contact nizo ziba nziza cyane gusumba ko kano ka video ndashaka gupostinga kuri Facebook kugira aba artiste bakabona ni sinzi ko ntanga nimero hariho platform ziwanga nimero byose na platform nimero ni 68 96 14 ndasubiramwo 68 96 14 voilà nuko rero mugomba ibindi bitandukanye muzogenda kuri platform Instagram ashobora gusanga ko zo kwandika GSBT Evo GSBT voilà nuko kabisa nuko reka ndagushimire cyane nawe turashimiye so abakunzi ba Star TV gisera rene nje gukorera ngaga content ariko Jesse shobora gukora content ngendo ko kabisa hano hantu nari sangwe ndahazi kabisa barakora umuziki encore ni hagufi encore hasa neza cyane je ndakunda ibintu bisa neza kabisa maze gukunda ibintu bisa neza nkaca nkunda n'abantu bakora neza bakora neza nibaza ko twoza turi benshi gukora hano muri no studio ni studio nziza cyane address twayitanze ibisigaye na nimero batanze nimero dukora iciza turengana kubera ko nugukora iciza twirengane kandi kirinda kwibutsa abantu burya abantu batoyi canke abantu bataragira aho bakisi no bakunda gutera induru canke bakunda kugirane usanga bafise inzigo zo kugirane nibuka Satubi indirimbo yiwe yarayasohoye niyo muntu wenyine ashoboye gukora challenge yiwe yavuga ati uyu muntu suwina
donc wakoze challenge yo ya challenge ati umuziki urarenze avuga ati jewe umutamu ntamukoreye akantu no banibwe nawe niwe muntu nabonye atahurana cyane avuga ati uyu mupeti afise kazoza gateye ubwoba ya ara supporting abantu kabisa ara supporting abantu pe yo reka ndagushimire papa turashimiye namwe hama karibu mwese ni NB record mu bwami bukunzwe bwubashwe so karibu cyane abakozi ba Star TV imana bahezagire mwakoze kubana natwe respect for you ndabakunda cyane God bless yeah